nitwa Menedora Ndayikengurukiye umunyamyuga mujishi asanzwe ari mu mashirahamwe atandukanye y'imyuga rimwe muri ayo ni gitwa Association des femmes d'affaires du Burundi rikaba ryaravyaye na coopérative twa kofa coopérative artisane et artistes du Burundi sanzwe rero ndimwo muri iryo shirahamwe ryavyaye coopérative nkongera kandi nkaba ndi muri iyo coopérative nyene ego hanyuma nkaba sanzwe nkorera ngaha mu kigo citwa Mise Viva sanzwe ndi umukozi wa leta n'umuhanuzi kazi mu bushinganji bw'intwaro yo hagati iterambere kuri bose hamwe n'umutekano bisanzwe byaba bingora kuvuga ko natanguriye kujisha kuko biri mu mice myinshi ubwa mbere navutse sanga ari umwuga umuvyeyi wanje mama wanje anga basenge banyokuru basanzwe bajisha hanyuma nanje nagiye ndahoha twabayemwo no kuvuga musanzwe mubizi hariya tuvuga mu misozi hariho ico bita gusiza cyo muci bavuye gusiza mu gihe cyo muci murabona ko ata muntu aza gusiza inyuma kaze baca rero mu kuruhuka batora ugwafu intaretare intamyi bakaba barajisha nanje nkabibonerwa mva ko nabikuye ku bavyeyi natanga kubona abavyeyi babikora mu gihe cyo muci mama wanje nyokuru basenge bavuye gusiza cyakurima mu mwonga baca bajisha nanje ndavyigiraho ndabimenya mugabo sinabibandanje ngo ndabikore nk'umwuga igihe maze guheza amashure nkabona yuko kuvyukuri atamwuga udakiza kiretse wo kuroga no kwiba no kwica naciye mfata umwanzuro wo gusubira kuvyura ivyiyumviro ndasubiramwo muradiko ndabitora ariko maze kuja mu mashira hamwe narabandanije inyigisho kandi burya uko umuntu akora ikintu niko abandanya atera iyindi ntambwe nukuvuga ubu uye ndabimazemwo imyaka ishika ku 9 mpejeje kaminuza nico gituma mubona ubu namaze no kumenyera kandi nshobora kuronka n'amasoko bikanangirira n'akamaro bikanteza imbere mu buzima cyanda baza amashira hamwe asanzwe abikoreramwo cambanza kunza kurondera ikibanza nkoreramwo ahaye mu kigo Mise Viva hanyuma cambandanya ndondera amashira hamwe niho rero maze kuronka amashira hamwe y'abakenyezi ariho nashoboye kubona yuko kuvyukuri shobora kugira karusho usumba ego kuko ndaharonkera inyigisho nyinshi zaba izo gukora no gukunda uwo mwuga zaba nizo kurondera amasoko hamwe n'abafise akazi ka leta vyontunga cyane mugabo kandi akazi ka leta sinogaheba kuko n'umuvyeyi leta n'umuvyeyi nico gituma ntegerezwa gutunganya imirimo yanje neza kuko ndabona mwa kino gihe akazi kamwe gashobora gutunga umuntu ariko ico nzi nuko naho ntabafise aka leta cyatse gutera intege abadafise aka leta vyontunga kuko ndazi ko noca nongereza umwimbu gusumba kuvuga wa mwanya namara ku kazi ca ndawongereza muri ibi bikorwa byo kujisha nkashobora kuronka ibisumbirije ariko kandi nkagerageza nkarondera amasoko kuko hajya utarosa amasoko ntacyo vyomarira nibuko najewe nababwiye yuko uyu mwuga nawo ukwiye ku bavyeyi jewe nanje kubera akamaro bimariye sinohava ndeka abana banje gutyo nkuko nanje abavyeyi banyigishije amashure nkongera nkiga n'umwuga niko n'abana banje ndiko ndabategura nuko ntaberetse abana banje ni batoyi mugabo baramaze kumenya gucapa hariho utuntu dutoyi bamaze gucapa nukujisha ubu mu buruhuko nta kindi kintu shobora kubigisha sinohava ndabagumiza ku mateleviziyo gusa yego nayo narakenewe ariko hariho umwanya wo kubigisha umwuga tukayaga bakamenya yuko mu buzima babayemwo mu bibatunze n'umwuga urimwo nico gituma ngerageza kuraba umwe wese ingabire yiwe nkubu nasanze umukobwa wanje afise ingabire cyane yo gucapa
no kujisha cyasanga umuhungu ubwo arakunda no kujisha gusumba nico gituma nk'ubu mu buruhuko bariko baragerageza uko bimeze kose ko bajisha karako kose bariko baragerageza kuvyiga kugira ngo bongeye kugaha mu bundi buruhuko bongere bakure babifatira hamwe byose. Bisanzwe jewe nkorera mu kujisha, tuvuze kujisha biri mu bwoko bwinshi. Hariho ukujisha dukoresheje ivyatsi kama, hariho no kujisha dukoresheje inyuzi. Ego aha byose jewe naragerageje kubikoreramwo. Nk'ubu uye ndajisha inkoko, ibiseke biri mu bwoko bwinshi cyane, ndetse n'utundi tuntu bakoresha ku mameza cyangwa banashaka n'utwo bakoresha kugira ngo bashobore gushariza inzu. Ivyo rero ndabikora mu vyatsi bitwa imihivu nk'iyi muriko murabona, icyatsi kitoroshe kuronka. Ndakoresha intaretare, ndakoresha inzafu, ndakoresha ubwatsi bw'ishinge bwo mu nyovu, ego ndetse n'ibindi vyatsi n'amahuba, ibigongogongo, imitoto, ivyo byose ndabikoresha. Munumva yuko ni mu bidukikije dutezwe gukorana cyane. Hanyuma hambavu y'ivyo nk'inkoko n'ibiseke urumva ko ndabikoresha kuri ivyo vyatsi. Hambavu y'ivyo ndakoresha inyuzi ndashobora kuzikoresha mu gukora ivyambagwa, imipira, amakanzu, inkofero n'ibindi. Byumvikana rero ko jewe kujisha njishisha ibintu bitandukanye, nkajisha n'ibintu bitandukanye. Byose abongereza nibo bayamaze bati time is money. Rukuvuga umwanya n'amahera. Jewe rero cyoye nico nafatiyeko kumenya ko ntakaje umwanya ntakaje amahera, kandi hajya uko umuntu atunganya ibintu niko n'ivyo yinjiza biba byinshi iyo atunganije umwanya. Nuvuga jewe namanzi yuko akazi ka leta gatangura saa moya n'inusu, hanyuma kora twege dukora ico bita gongenike gahera saa 9 n'inusu. Naho no bafise ibikorwa byinshi ndagerageza ko asikirego ku kazi ka leta, nkagerageza gutondeka umwanya neza, nkatunganiriza abantu ku mwanya, ntataye umwanya, singenda kwa babandi baca baguma ku ma Facebook n'ama WhatsApp cyangwa mu rusaku rw'abakenyezi, nukuvuga nta mwanya nta, kugira ngo ndabe nanje yuko mu gukora ubuzi bw'iwanje ubu bw'umwuga no hava nica ibikorwa leta bayaranshinze. Nukuvuga rero jewe ego nashobora kurenza ku mwanya mutoyi igihe kuko sishaka gusohora umuntu namwakiriye ngo nuko amasaha ageze, ariko ncamenya yuko mvuye ku kazi ka leta manukiramwo nkaca nyarutse ubwo nyene nkatangura ibikorwa, sinshika ntera inkuru, sinshika ngirante inkuru ndazitera umwanya wo kuruhuka kugira ngo najewe ubwonko ntibave buparangana. Icyadushoboje ubwa mbere nukubanza kumenya neza mbega kugira ngo umuntu abeho neza yo kwifata gute, mbega ubwo ntihariho ubukene wosanga umuntu yishizemo, mbega hoho ubunebwe, kubanza kumenya mbega ubunebwe buzaniki. Nkaca nimbura ati burya kugira ngo umuntu ashobora gukora imigambi yisununuye yokora iki, noguma mu kazi ka leta gusa. Rero ngira muguma mwumva no muri leta bavuga bati nyabona ntimugume muzerinze kuri leta gusa. Hambere shangira ko ntera kamo abantu badasanzwe bama bibaza ko akazi ara ka leta gusa. Jewe naragiriye ibakwe ndaronka akazi ka leta, ariko cyo ndamenya yuko akazi ka leta gusa katontunga ko namaze kubona nakarusha. Iryo banga rero nijyo kumenya yuko umwongo umwe ugirante wonza inyoni. Ego iryo niryo banga namenye. Hanyuma nkaca mvuga nti mbega none no bitunganya gute. Rero nico gituma mbona ko ubwenge burahugwa. Naragerageje kurahura ubwenge uno munsi mu mashira hamwe ndaronka inyigisho, nkaronka inyigisho mu bisata bitandukanye, nizo zo gutunganya umwanya, kurondera amasoko, kungura ubwenge cyo bita renforcement de capacité, nkagerageza. Hanyuma ndashaka gukoresha n'ubuhinga bwa none. Nukuvuga ivyo nize kubona narashoboye guca mu ishuri biriko biramfasha mu mwuga wanje wa misi yose. Nukuvuga amasoko ndashaka kuyaronderera ku rubuga, nkavugana nizo zimbona muri ko murangirira kumenyekanisha ivyo nkora. Ubwo bwose n'ubwenge ndondera ati mbega none zogenda gute kugira ngo
ibintu byanje bimenyekane hanyuma ndonke abashobora kuza kugura ibintu byanje bikundwe. Mbega ico nokora kugira ngo ibintu byanje bikundwe ni giki? Niryo banga rero ririmwo ngira ko ntera kamo n'abakora imyuga ntibikwiye gusa kuyikora ngo ucushira ngaho, hariho ibindi haba hakeneye yuko umenya kugerageza ushira ko ico bita valeur ajoutée ku bintu byawe ariko urakora, hanyuma ukamenya kurondera amasoko, hanyuma ukamenya n'intambamye muhura kugira ngo umenye ingene wotora umuti. Ego intambamye sizike ariko sizotuma tutabandanya umwuga wacu. Iya mbere naguma nababwire yuko uno munsi abarundi, reka nshake mvuga abarundi kazi, ntibashobora kumva umuntu yaciye ku ntebe y'ishuri ashobora gutora ivyatsi nko kumona ndiko ndabitora muga no kubirangira kumbure batazi banga ririmwo. Ashobora kumva yuko yo hava kuri umwuga wo kujisha. Ni ukuvuga umwuga wo kujisha bawushira nko kumengo ni ibintu byo gutumwanya ntibimaze biragayitse. Jewe iyo niyo ntambamye ya mbere. Intambamye ya kabiri urumva ivuye aho nyene nuko utacha tushoka turonka amasoko hafi, ariko turagerageza kuyitorera umuti kuko ibintu by'abarundi birakundwa hanze y'igihugu. Ni ukuvuga nta masoko menshi musanga dufise ngahi wacu, ariko hanze y'igihugu bivaye no kumwe tumenyekanisha turayaronka. Intambamye ya gatatu niyo kubura ibikoresho. Nkuko mubibona uno munsi ibidukikije birabangamiwe cyane. Nkagira ko mbere ko ngira ubuntu bwo gushikana ijwi kure bwo kusaba yuko leta y'u Burundi yodufashe bicishije mu shikanganje bubijejwe gusubira kugwiza imbuto z'ibikoresho bimwe bimwe nkuno munsi wo gutuma urubuto gugwavu rw'intaretare umuhivu wo urumva uranagoye no kuronka. Ni kuvuga ibikoresho biratugora. Hari n'ivyo dukura hanze y'igihugu nk'inyuzi, hari inyuzi dukura muri Kenya bitewe na kino kiza COVID-19 bitugora ngo bidushikire. Ego icyo ndi ntambamye. Hanyuma ikindi naco ni mu gihe dushoye ibintu hanze y'igihugu kubera tutaba dufise ico no kwitwa point de vente muri ivyo bihugu kugira ngo tugumiza ibintu bisigaye bica bitugora gusubira kugira ante kugarukana. Muri ico gihe nkacambwira ko nsaba kandi ababishoboye ko bodufasha kugira ngo turonke idandarizo iyo tuba twajanye ibintu ntivyongere kutugora tugarukana dushobore kugwiza amasoko. Ego ibisigaye naho ni uko kuntu nyene bijanye nyene n'imico y'abarundi, uko kuntu usanga abarundi mu mutwe nyene turacafise urugamba rukomeye rwo gushobora kwereka akamaro k'ikintu c'ikijishano gikozwe mu bintu kama. Kugira ngo dushobore abantu baracakunda ibintu by'abazungu gusumba ivy'iwabo. Ni ukuvuga rero twovuga ico gukundisha igihugu patriotisme. Turamaze kuja mu mahiganwa menshi, twarashoboye kugenda mu gihugu ca Kenya aho bita Eldoret. Turamaze kuja Dar es Salaam mu mantuze mu mahanisho atandukanye, izo bita Juakari, Nguvu Kazi, iyo bita Jama Fest, izo bita Made in Burundi zibera ino, biba byabereye ino n'izindi nyinshi. Ego kandi abarundi bamafata iya mbere mu bijanye no gukoresha ibintu by'intoki. Nukuvuga ntituri binebwe, turashobora gufata umwanya tukajisha dukoresheje intoki zacu kandi kadutwara umwanya naho babigura amahera make make. Kubera ndi umukenyezi reka mpere ku bakenyezi kuko ni nabo bafise uruhara runini mu miryango. Iyo mvuze umukenyezi n'ugwaruka rusha rushikirwa. No kuvuga urya aye ninka ikamwa mesha ruko yarose icifungura. N'uwo mwana ntushaka kuzomukamisha menshi tutamugaburiye. Hariho rero bwa mbere notera kamo abakenyezi ko bofata iya mbere go guhimiriza bakamenya yuko umukenyezi burya ari kirumara mu muryango. Reka mbwira ko mvuga nk'abantu baba bavuga bati ntibafise akazi, ndabahamagare cyane cyane kwitaho imyuga babicishije mu mashirahamwe, kuko hariho n'abasanzwe bayikora ntibamenye ko basanzwe bayizi ariko ntibamenye akamaro kayo. Nko kujisha, dufate kujisha, umukenyezi w'umurundi kazi benshi barazi, hariho abasanga bazi kujisha, akajisha kugira ngo ajishe inkoko gusa akeneye iyabika kwa gatabi cyangwa ashirako utugori byonyene ntamenye ko vyomutunga. Ndabahamagariye rero yuko ingabire zabo bozivyura hanyuma bakaja mu mashirahamwe
amashirahamwe nayo akabafasha gutunganya ivyo bikorwa ngira ngo bigirira akamaro banyene kubikora ndetse n'igihugu cyacu. Hanyuma kugwarukanaho ndaruhamagariye kudata umwanya mu birusamaza abahejeje amashure ntibave baguma bazerinze ngo nta kazi kahari. Nagenda amenyeshe ko ubuzi buriho cyane, ahubwo nk'ubu jewe ndabona nabo nkoresha nabo nigishije bonyene ntibashobora kunkorera ibyo nipfuza byose. Nico gituma mbona jewe mfata umwanya munini wo kuvyikorera. Rero ndabateye akamo yuko bokwegera abasanzwe bakora imyuga itandukanye bagashobora kwiga iyo myuga impande y'amashuri bize, hanyuma bagashiramo ingufu kugira ngo iyo myuga ishobore kubatunga. Ntera akamo leta y'u Burundi idufashe itworohereze nkuko yamibikora ko nubundi mu kujana ibintu hanze natworohereza ibicicije mu kigobere, hanyuma idufate mu mugongo. Namaze kuvuga kuvyerekeye nk'ibikoresho bijanye n'ibidukikije go, hanyuma no gutera intege amashirahamwe asanzwe yigisha imyuga.